nukuntu ariko abenshi turabona ko bariko barahuza rero ibi bintu mani vya Ben Ndwayo na Fanny Ravine bidupatega content sisi urumva kuri twe yinziza gafu tunere sinema ya Berisha neza sanke mze ile nani East African Love sheniza sanke urumva rero navuga neza yuko ifoke babafa ile bifu bayivyaza umusaruro basi tinda ni mabifu kuko twe bakundanye rega sana sasa tutapata content mze ni siku ndogo tu Fanny Ravine na Abel ubu bahuje binaisha utongeza tena kubachonganisha wewe uko escrow ni zile matitre zangu ndati usikie aho zuandika ibintu ngo bijanye unasikia tubafatiye mu hotel Fanny Ravine Abel mukubisa kidaje tubinawaka mutadi wana kiposti ku stati ubu muvugizi Landry Orege mani nubwo bamufata ari karasambana arashigikira ati Orege numwana mwiza nibaraba murekure urumva uravyemera ariko turi ngaha asha ndiko ndabaraba uriya ni Abel kurya libati yunamye ni libati uriya ni Mugisha uriya ni Fanny byo ndi mu amarena wonzi muri filme ko yana rivavuye ngaha bajya bose nabariko barumvikanisha bano bantu byari ikoze mu mutwe ni Mugisha turababona uri kuri diaspora naho turi nta kuryama oya abakunzi ba Magic Channel TV I'm Starboy Starboy the Ship yawe ibyo bibi hari abantu sanzwe batahura Starboy the Ship utumva icyongereza the Ship nushaka gitahura ntama yego hama de Mr Recorder Mr Meat Mr Home Mr Kimararungu Mr Love in Town Mr Lift naivuze Mr Ubeshi all the way from Burundi I'm Burundian boy Burundian last man presenter yeah no ibyo bintu ibyo bizina byose byavuye he bonjour ni biganiro mfise bica kuri Star TV wa mwana we bikaze biryoshe ni ibyo byose biko babitondetse nace ndavyiyita wacu byiyita Nikakuja kwa D1 yita namutaziye Mr Stress. Hari ibintu namutaziye Mr Stress Killer, Painkiller, Mr Mitoma. Bivanye nyene n'ibiganye. Ariko kora fresh. Tunamushigikire tugende dukore subscribe kweragira sore ipi igizwe n'indirimbo zitanu harimo na featuring zibiri ari kumwe na Troizo na Rap Boy yindi ari kumwe na Adojo San nabandi baniga babiri. Hari affiche yasohotse be kwa Bugani. Show. Iri ya show izo bahari. Le 30. Ibamutumiye. Vraiment bien bamutumiye harakantu yaciye yandika nyibanze Facebook nyibanze yanditse Facebook agwati naho ntibonamwe kwiyafishe ndabizi ko ndimwe ega nkawe nk'ubusanga uheje amashuri zocuronka akazi kwera oncle wakora mu KONG ega akunda kubwira ikintu kimwe bonjya mu type vraiment je mbona kujya liste yarakenewe kubamwo none when utanga list atabayemwo bisikura yuko batamushaza ifoko abantu bro bagira ibintu ujya muhungu yakwazane ariko arimba neza ibikwa byo bimeze neza ni biza cyane vraiment cyane baza ko bamuhora kubera ari mugufi atari muremure oya no bagana ari mugufi wenyene uko yaba ari muremure ngira ngo oya ntarimo none umva rero twinjire mu zindi video no musi twaje ku kibazo ca Abel Ndwayo na Fanny Ravine no musi nibaza ko urwego rwa filme ndundi rukora duga paraporo y'ukuntu twari tumaze iminsi tubibona mu myaka yahera Mugisha arabatanguriza zana filme yitwa Mugisha ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda iranamenyekana cyane uno munsi hariho ba Fanny hariho benshi bariko barakina ariko na muri no sare hariho Libati hariho Fanny hariho na Abel hariho na Mugisha bizigura yuko tugira dutorera inyishu ya cya kibazo cyari gihari ni kiganiro twakoranye na Sabasi ndavuga ati woshora gukora ikintu mukarondera Abel na Fanny mukabahuza ariko urana ko bibaye nyene bibaye neza kandi ibintu bagize ni ikintu bakoze nciza ni ciza kuko ngaho bidusha bifasha cyane kuri ibintu bya filme zo mu Burundi siko bizotuma bitembera kuko nabo nyibateze imbere kuko iyo abantu bari hejuru bon hari ikintu nabonye giheruka kuba ibintu ya foto zashowe kuboneka za Fizo na Satbi bari kumwe amemera muhana kado baramukanya iki video yabo yashowe gusirikira cyane ego uko bikose Jenny baza ko ari byiza cyane kuko gukora ikintu bita collaboration naho hoba harimo inzigo yo gukora kubera ko je ndifuza ko haba inzigo yo gukora inzigo yo gukora ni inzigo acha kintu kibi kiza comme effet cyanye
hariho inconvenient nguza kuza ngo bwa nyuma canke après ico kintu kubera ko igize inzigo yo gukora uza gukora ibikorwa vyawe vyiza bigatuma bishika kure wa muntu nawe afise inzigo yo gukora agaca abona icyo uri kurakora akavuga ati nanje reka nkora inzigo yo gukora ndushirize hajya anye voilà nico gituma je nifuza iterambere ry'uwundi kurusha iryo wanje yeah of course wabura ikintu bariko bakora ni ciza ni twizere ko haza kuvamwo ibintu bizima ibintu vyiza cane kuko abantu bashoboye kwicarana bagahamagara bakaza bakicara ahantu hamwe en tout cas vraiment umuntu yaciyumviye nico yagize nico ciyumviye cuko boshobora kuza hamwe bagashobora gukorana ejo bakavugana bakaganira twizeye ko haza kuvamwo ibintu vyiza sa nibaza ko biza kugenda neza sisi kuko bavuga ati abagabo barinze bicarana bakicara kugwagwa bakanywa nibaza ko kumvikana bari ikintu gikenewe kandi y'abagabo barinze bahura ego araza kubuka utumvikana hagati wavuga ati wewe Fanny waranse Fanny araza kuvuga ati wewe waransavye ndakwima bica bigenda uku hama Abel acavuga ati oya je sinagusavye ahubwo wabitahuye nabi ati wabitahuye nabi sinagusavye yari systeme atahubwo nashaka dukine filme nyereza reka baraza kutumvikana uko nyene mugabo baratora inyishu baraza gutora inyishu vuma kandi hajya ivyo bakoze byose baraza kubivuga barivuga ati rega Abel wowe uribuka naho twabigize uku nuku manje ndavuga wewe usuko byo baje kubivuga mu bantu we none ivyo niho bivuga shoshikanye ugasanga wabivuze bisigura yuko reka kugira batore inyishu y'ikintu kugira batore inyishu y'ikintu nuko bavuga ivyabaye byose ati Abel uribuka tugenda hari ingozi turi kumwe ivyatubaye kurabizi utwo baraza kutuzana nyene kugira batore inyishu oya gusa je ndibaza ko ni nkuko je duhebanye ikintu cyose twapfuye mu rukundo ndakikubwira ubwa mbere warakoze iki ndakureka uramva ngari yenda gufatira kundi mugabo ndakureka ubu rero ubu hagere nivyo biza kuba hama bumvikane bagitorera inyishu hari ibintu utavuga amavanye n'abantu muri kumede cyangwa ariko n'abantu bakuze kandi kugira ikintu gitoregwa inyishu baramenera inda ku rukumu oya gusa reka twizeye ko haza kuvamwo ibintu bizima haza kuvamwo ibintu vyiza cane kandi twizeye ko bagiye gushira inguvu hamwe bakore vraiment filme bavuga filme ndundi canke filme ndundi okay ni bariya je navyo ndaba vyabo navyo je wunzi vy'abarundi oya ivy'abarundi ari no bwati ninzigo nta mutima w'urukundo burimo uti bashaka gupfa ibintu bitafashe abantu bahereye hasi hamwe baduzanya bashatanga gupfa hajya naco basangiye hajya hari umuntu burya anye je nk'udukundanye sisi dufate Scott ari umugenzi we wawe uko uhebana na Jessica uhebana na Scott cyo gituma hari umukobwa aza kukubwira ati je nukuri ndagusavye tugume turabagenzi ntidukundane kubera dukundanye tugahebana tuca twankana nanje biramaze kumba ko nk'umugenzi wanje wasanga mu nyuma turakundanye mukaduhebanye na ambonye nkahajya ko kwiruka ndabizi ko je gusambisa umutima mwiza abanzi baranzi Kevise umutima mwiza ivyo urabizi daravipi ukumbona afise umutima mwiza kiretse ivyo ugomba kuyumvira nenda gusaba ko bakunda kuvuga ngo umuntu ngo yaje kiri mushasha muri industry baramusaba bivuge ko ntaragusa kugira bumve yuko abaje muri industry bashasha batabasaba oya je nta namwe bangora vraiment nana oya cyane ntibaragukarikira neza barinda kunkarikira baracakwigako banyiga gute none umuntu no mwiga ko kavuga ati sisi atambuka guca aratwereka amakuru twokora ikino kugira voilà tubibona kandi oye ofete ibintu bavuga je bon sindisi navyo kandi wowe ntumukobwa ngo ubimenye canke sinzi kunabizi muga peut-être ko umazemwo igihe kinini urashobora kubizi muga ibintu bavuga je nta cemezo cava mafise nuvuga ngo nivyo ibintu bavuga ngo abakobwa bagiye muri industry ngo bicango bigenda ukungo ba star kwaye kwa nta kintu kimwe ndabiziko jewe nta muntu umwe arangura kandi nta numva ntihagire numwe nazo azonaza uri mwiza nturi mwiza ndi mwiza sindi mwiza kuhejura pani ndani umuntu akuravye avec ton profil uri mwiza canke nturi mwiza wikubaza jewe ya none ugomba je nivuge none uri mubi ikintu ciza nuko bagihurumbira n'umuntu anywa inzoga kubera avuga ati ndayinwa kugira ngire swingi
n'umuntu kugira ndaja ku mukobwa aba ari guyi wakavuga ati ni guyi wanje none wewe nturi gu ku bakobwa bose ku bahungu bose nturi guzabo bisigura yuko batakurondera oya kundondera ni kimwe man kundondera ni kimwe yego kundondera ko nibisanzwe abantu bari bose kandi bararonderwa nawe uraronderwa Koresha umwanya kuri no ncero novuga yuko tuje gushigikira mugisha nese ari kumwe na Fanny na Ribat ndetse na Abel Ndowayo novuga yuko ni cuka kibi cyari kimaze imisi gihari inyuma yuko Asia Mutoni ari mu gihugu ca Amerika asoreye video avuga ati abarundi ni mukundane kuko ndazi yuko Abel n'umugenzi wa Fanny kandi Fanny n'umugenzi wa Asia ndetse Abel n'umugenzi wa Asia kuko nigaja mu Rwanda yaramwakiriye baranakorana neza cyane kuri no munsi rino hura ryabo bakicarana kugira ashore kuyaga kugira ikibazo bagishire ku murongo nka wewe nk'umunyamakuru kuri koresha umwanya media ugifashe gute canke wacakiriye gute umaze kucumba ko kiriko kiraba entrete okay ahubwo rero mugize na neza kumpa ayo makuru bon musanzwe ntavyo narinzi ariko rero ibi bintu jewe boje narinje ari umutipe ari hano yagira nagatisha ngire fresh none ujya mutipe twicara ore jama nambiyaga koresha umwanya wenda gufana kuri ko ari umuntu wanje zoze ndakogire fresh nako nakorera kwa rifa oya nta content narinje ntako mfite ivyuma nari mvuye gukora apo kwa bayipiriva chenda nikafana mukogote hapa nikwambia ngo tuvugute sasa rero ivyo bintu urazi ikintu binyereka una wasani wenyewe washapendana Fizo na Sabivi ni ba friend urumva abo bantu nibo bantu bavuga bati uyu aho umwaciye uwundi yohaturira urumva iyo umuntu avuze undi aca ryopoza mewe ubu bafise ubumwe ndetse nabo baririmbyi bandi atari abandi nyene bakidadika nyene ukuntu ariko abenshi turabona ko bariko barahuza rero ibi bintu mani vya Ben Ndowayo na Fanny Lavine bidupatega content sisi urumva kuri twe yinziza gafu tunere sinema ya Berisha neza canke mze ile nani East African Love sheniza canke urumva rero navuga neza yuko ifoke baba faire ile bifu bayivyaza umusaruro basi tinda ni mabifu kuko twe bakundanye rega sana sasa tutapata content mze ni siku ndogo tu Fanny Lavine na Abel ubu bahuje binaisha utongeza tena kubachonganisha wewe uko escrow mimi zile matitre zangu ndati usikie aho zuandika ibintu ngo bijanye unasikia tubafatiye mu hotel Fanny Lavine Abel mukubise kidaje tubinawaka me hivi tunakosa content gusa ni vyiza ni bakundane me basi tusabu si wazee wa ma content wazee wa kuleta vitu kuba na create man ibaze nk'ubu dufashe dufate chiwaze ngo bahujije bro munaua content masimulizi na sauti banakosa content urumva icyo mbona igifu nyene kwera ko abari bafite beef ndetse indani ya vrai yo mukazi rero mevi baba narusha bundege babisarishije bakitia azarani kama bahuje me bari kumvikana inbox Abel VP yo ha fresh rero tugira uko tuvyaza umusaruro man urabona umufakazi yanje irikira kwama urabona wewe East African Love yawe irikira kwama tuvyure deja nibahuza niko yarega basanzwe badahuza niyo mpamvu uraza ubwenge bari kugira bari umwe yari kwikuramwe ubwenge ati wana tuganire bwana urakuze wese uko nabibi Abel uko abatoto Turye Abel wakamubwira Fanny wese uko abatoto sunazeheka maze yararenze inkombe bashize beef ya vrai baritanda ni asira urumva babishira hagaragara man ishavu Abel unona mushipa wake wapona siba hari abantu basiye Abel yarashavurogeza umutsi waha iyi mushipa wa hapa unasimama semujama kwe byamubaje cyane byamubaje ariko rero twe ntiyari kutwereka ko boye ari kutwereka kujya nyine ariko inbox ari bien hari n'ikindi gisagi hari papa amacakubiri ibiganiro ugasanga Fanny we uri umuntu wa D1 ngoja Randri mutu wake ni Olege nanje ndiko ndarondera umuririmbyi nifatire mu minwe ju mushabagawa we D1 ngoja D1 akiposti ku stati ubu muvugizi Landry Olege mani nubwo bamufata ari karasambana arashigikira ati Olege n'umwana mwiza nibaraba murekure urumva uravyemera ivyo ariko reka ndakubwira ati tuma D1 novuga yuko amakuru yiwe nuko guha content oya sikuvuga ngo guha content so je ndashigikira wewe wawe ni on decent we ni ndumusani ngatura koresha bari ego man
yari umuntu umwe gusa Fanny ni yari umuntu umwe n'umuntu umwe ire step media je nawe uranibaza ni ya Fanny content zote man n'umugore uraje man ndakubwira ikintu Starboy je umugore wanje niwe mpimira ku rugezo rw'ibintu nshaka kumenya ko ari vyiza bibyangu yarambwiye ati erega ya TV ya ba Bendo ya ba Fanny Ravine bakoze ngasimo yasheri ya TV yabo ni ujya Benishu yahora akora hari bari muri Bujahid naho nibuka neza yagize guyiwerera acayironkera bajya baca baramukunda nkuko narandi uhora ubona ibigano byinshi ari orege akoresha bose ariko mani mugabo orege nanje nuko yishinze orege nikigeuge orega orege ntamenye gwamse urege ni mutumye wa voice yaramunongesha amafaranga kandi akivuge kandi nawe naracuba ayo mafaranga bacambwira twe ndondera urege mubwira je kuyatora urege nikamutumye voice kaka jewe bari bambwiye ikintu cy'akamaro mugabo kubera ko wavyimbye uragira ndabihevye naciye nkawuka anajigarishaga mu vide manje mutipe ntamenyego ameze fo kandi je vraiment arazi ko akuna birefu ndamukunda n'umuntu wacu lakini sasa urege ni mesha urege ni mubaya mani none ko kusanze ku ibintu ko biraba naho bimenye ngaha none wowe tubavumbuwe tubangu badufate nani bashakona deja tusengira muri batugiye uko so tufite kamera kakunani mana kamera kamuku wambara ha man ukiingia hivi tap kimya hehemere nyatara watu wacharama ko wese katuvuga ati ishikira ivyo wacu KORESHUMWANYA media imeze gute KORESHUMWANYA media ni bomani rudia nyuma mzimwangalie muunani man YouTube man YouTube yo kugwaza umutima uramaze ko umuntu akwandikira kugira ngo rega ngo wakorotse ngushazimika unaziende shazimika sasa ni buji wali waka sura watsitara jazi oya nyene man niko bimeze vya YouTube gusa turashima uko bimeze kandi mani vraiment uko na idee ko iyo content ni gucike oya ninchi naza kina muona hapa inje lakini vile yarandiri na ega niyo mbira ati umudemo aramvumereye kuyana mu mikoni kasema bire randia mutoto mani repeti je hari ibintu ntaratahura neza repeti uya mwana ni gwanje kaka ni gwanje jure peti nararonde aho yavuze ati umwana ni gwanje ndabura ariko anabireta huku ngo naraguze ngwirenje naraguze Kigoma naraguze Kime hakusemaga kama ali mukanyagaka mke wangu iyo bivuga ivyo namusene namubwiye ati mzee ukabona ukuboko Landry nta kuboko kumwafise ukabona Landry makoroni yafungia ku kabido kamayi usiurizi birefu urumva bona ari kumukora reaction ari kumugira nabi sana sikia sasa wewe rero uri satubina benturo wewe wavuze ngo mini ko D1 wewe satubina benturo ubitiye asabi sawa niko satubina benturo ibiganiro bingahe vya benturo kuri chaîne yanje ibiganiro bingahe vya satbi kuri chaîne yanje wewe cenda biguharura wewe satubi sivyo satubi yageze ko atanye ibiganiro wewe na Landry ngira ikiganiro turakorana na Sabi none byari cyo mwari mu urakoze shase man mwari muri team Satura oya man je nukuri ku Imana je nahora muri team Satura lakini Sabi mia kuna bya grave ngo nipe content man peut-être abona media yanje ari ntoyi ega bari basani bari barangaraga media ku ipatia content barabati n'uyu ndamuhe content amajambo ngomba gushikiza arashika hakiri kare urumva njo mana fizo ari patiaga content Juste Gael. Eju niliwayo na posti ya Yasina naandika hivi ngo ngomba gukora ikigano ngo mboneke ngo hagati ya Landry ngo Juste na Simbizi utakuta na si systeme hata na mimi niko na page natumishaga wezi wa kama nimi hiyo systeme sasa ni kawaida hivyo bila nta kibazo urumva nikifona na fizo bari tumikana Juste Gael kiko mu 50,000 kile kipindi mzee lakini ingekuwa ni kwangu akingezidi kudika ni kama vile nani double J na Chiriku voilà bana vimba siku hizi bare kwanza mnuzo no kumbira ibintu nk'ivyo banaenda Rwanda bajinga banaenda Rwanda habatupi content
man ariko Banayitara. hari amavideo randira gunyashira ko yerekana ariyo yashitseyo mu video yagiye ngo bashitse sinzi amavideo yakuye ahubwo Landry baramuhaye gutumira ati ingo tugwe content turagiye mu Rwanda akaenda arabashigikiye nzirero urumva bijya bintu aho yabijya najewe batambwiye ko bagiye bampiyo konti bayihaye umugenzanje dukorana nubwo mani bokora ikintu kimeze gute hariya sishobora gutunganya wande ngo siwezi nafana kwiga content ya n'ubujinga ari abantu babona tudakora ikiganiro nakiri ku canke na double J bakibaza ngo nitubashaka banatuyimaga bipindi bana banavimba ndoma na topic fizara ntabwo nari ndavuga ku kintu baraje bakoze ikiganiro na gisigaye baraje ariko kuko batageze bavuga basi baze kubakira Jean bagire na conference baduhe content byagenze ku Rwanda mani tubashote bakutosha kandi baje mu mashome bazashaka kubonekamo mani ni jaruzi bibaza yuko baguhaye content wewe ucuba bwana utafuna inuka awezi inuka jwa kipindi kimoya weye kaka umwanya yo ku ncoro ya mbere kuri Star TV je mvuga ati fasha urafashe twese turi ngaho kwera twafashijwe uno munsi abantu bankurikirana anege wosanga hari abatagukurikirana so reka nisabira abakozi biwanje go to support uno mutipe kuri koresha umwanya media ico nico ca mbere ndabasavye abari ko baradukurikirana ica kabiri ndashaka yuko mumuhereza kanoti kwera ko ni hakiza vraiment nta mwaka uheza kora je ndagashaka ariko ni myezi mitatu tangura mu mufashe je muzoza mu mufashe nanje kabisa ariko nce ndaguha n'akantu kakajambo kagasunika rugi reka ndaguhereze na micro ariko hari abusanga batari yabona ni subiri jane hari abusanga batari yabona rero reka ndabasaba ikintu kimwe mushigikire burya iyo mubonye notification ntimuyugure muyirabe uburiye muri iyo muntu ya postenze ico kintu ni naco kintu abanyarwanda n'abatanzani badusumvye abi wabo barabashigikira cyane barabakurikirana cyane bigatuma baronka amafaranga je no kuri kumana ni mwashigikira cyane nzotangura kwambara ibintu bimeze bye bizimvye nkabijya mubona ngo ni mwambare neza wambaye kirato ngo urumva ntiwananavye mani usanga umaze kuraba ikiganiro kimwe gusa ciwanje nukuri kw'Imana ubonye notification yo murundi mugenzawe mushigikire ubwire na mugenzawe ati mbe uramaze gufyonda subscribe kuri naka mudushigikire ikindi naco umutima badukunde bo barabibona baratubona baratuzi ntiba ni mudushigikire nukuri kw'Imana tuzotera imbere tuzobashingira ntaye na mwebwe mbere kunyuta kwa nenda tumikisha mtu kipindi mtanona Luka nasema uyu mtu ni mtangazaji kabisa ndio mambo usanga imishatsi ishachuya Utana Starboy hapa aliamua tu dread tu alipigika unaona Starboy ile ya fosi Januari iko na buwirika wete na Januari ni kuchange meauze na karuje urumva mudushigikire rero urabona ko dufite n'abakobwa beza babereye kamera babereye nyine kimya ibyo ni byako byabusuta urumva rero Scott anakufa na cheka Scott nje nikomeze man nikomeze kandi ndabakunda ingene mudushigikira ukungene mwaduhanuye ati kora ivyaho ndazi arabafana bakubwiye ati Starboy kura amaboko mu mpuzu tuzogushigikira ntimumute hageze bananza takwepa Starboy asante sana mzee reka ndagushimire cyane kandi urabishikire sana Imana gwezagire nawe urabizi papa Imana ikwakire cyane okay thank you so much nibaza ko icyatuzanye turarindire kugira turonkereze ita nziza reka mere nk'ucungure hariya kugira ndabe ko tuza kuronka content